Salut, bonjour, bon après-midi abakunzi ba No Repentance 9 TV ndabaramukije cyane mwese aho muherereye ndizera ko mumeze neza nanje nko mubibona ndameze neza nguwe neza ndashima Imana nawe rero nimba umeze neza ushima Imana ufashe gushima Imana of course na cyane ko ari Imana yabikoze uno musi rero turi mu kiganiro ndicabona nkuko mubibona c'est la première fois dukoze ico kiganiro ikiganiro gishasha publicité yayo mwarayibonye benshi cyane baratwandikiye ama commentaire agiye atandukanye batubaza ati mbega ico kiganiro ko twumva kiryoshe kiri intéressant ni gute umuntu yoshobora kuza aka partage intahe yiwe hasabye iki canke mbega ico kiganiro kizotumirwamo abantu bakirijwe gusa bimeze gute reka ndabaho umuco gatoya kubw'ico kiganiro ni kiganiro ndicabona premièrement umuntu abicabona civyo Yesu yakoze tubicabona Imana yakoze ku buzima bwacu niyo mpamvu kino kiganiro kizotumirwamo abantu bagiye batandukanye bien sûr bahokonesa ico Imana yakoze ku buzima bwabo biciye mu ntahe zitandukanye bakadushingira intahe zabo tugahezagirwa cyane kurusha rero nta bisabwa cyane igisabwa nuko uba ufise intahe ishobora kwigisha abantu ukumva ko yipartage abagenzi bawe bakabandanya bahezagirwa banezerwa bumvise intahe yawe na cyane ko dufite intumbero yo kugira ngo twigishe abantu biciye mu ntahe zacu bashobora gufashwa na cyane bamenye byinshi cyane bigiye bitandukanye rero uno munsi mu kiganiro cacu ndi kumwe na couple nziza cyane guys nziza cyane mvuze nziza ucuvyumva nawe ndi kumwe na couple nziza cyane nayo si n'abastar musanzwe mumenyereye mwese n'abastar ba gospel uno musi nibo twagendeye kugira ngo sho kudupartaja intahe yabo reka rero tubahe ikaze muhunde mufashe kubaha ikaze turabahaye ikaze cyane murakoze mumeze neza cyane Schoutella turashima Imana stine gute nawe najimeze neza cyane wow murabibona kwanza ingene baberewe muraberewe cyane merci beaucoup ninde yatoye style muri mweke umugabo niwe yamatora style wow sanzwe no style yacu ni style amikonta cyane mu rukundo rwacu kuva tugitangura gushika tugize uno munsi abagiye bona ama post yacu ku mafoto tugiye twifotoza burya rouge na noir kumenga yarakonta cyane ndabisheshe niyo nyinshi mu mafoto menshi dufise rouge noir ni nyinshi benshi bakunda kuvuga rero ngo turakunda Saint Valentin c'est pas ça Saint Valentin rafite isobanura ubwo natwe rouge noir rafite isobanura kuri twebwe isobanura iki none Schoutella bisanzwe twavuye mu rufu ducungwa n'amaraso ya Yesu Kristo cyo kimenyetso rero ko twacungwa n'amaraso ya Kristo Yesu kindi kimenyetso kigaragaza ko turi umwe muri Kristo wow ni Schoutella rero na stine wiwe akaba rero tugiye kwana ikiganiro cacu cy'uyu munsi bakaba bagiye kutuyagira byinshi bigiye bitandukanye ku ntahe yabo reka ndababwiye ko ari abastar nabibabwiye kwanza n'abastar ba gospel bari indirimbo nziza cyane ziryoshe ushaka kumenya indirimbo zabo ushaka kuja kuri YouTube ukamenya byinshi kuri Schoutella na stine bafite indirimbo nyinshi cyane ziryoshe kandi vraiment ziryoshe indirimbo yanyu nkunda cyane gose ivuga ngo nkaramuka iyo njyamye nkaramuka biterwa n'ubuntu bw'Imana gusa irimwe amajambo aryoshe cyane ni indirimbo nziza cyane niba yumviriza vraiment nko mu gitondo uvyutse urashaka kuvuga ati vraiment ndagushimiye Yesu ko nawa mpaye kuramuka niburi tugiye gukwana ikiganiro cacu cuno munsi nabibabwiye mu kiganiro ndicabona dutumira abantu bagiye batandukanye batuyagira ku nkuru zabo zitandukanye intahe zabo zikatwubaka zikadufasha uno munsi nababazaniye baje kutuyagira ku rugendo rwabo ingene bahuye na cyane yuko mwagiye murabona stine mu mavideo yiwe Schoutella bataragirana mariage abantu benshi barimviye none kweka goma garuka abatari babizi bien sûr ko muri kumwe baravyimvira cyane ntibabibabaze ngo ni beze
ya ego uno musi bagiye kutuyagira byinshi bitandukanye ariko avant yuko twinjira muri kino kiganiro ndashaka kukubaza Schoutella mbega Schoutella ninde mu buzima busanzwe Okay, murakoze ku kibazo ciza. Manje ndamutse ko dukikina mu kiganiro. Yego. Ndicabona. Nebiteka rya mbere rizima kugira ngo turage iby'urukundo rwacu. Ku mazina nitwa Schoutella Divin Hakizimana. Sanzwe ndumwigisha umuziki muri école technique vocale. Nkamasanzwe kandi ndumwubatsi. Donc muri conducteur de travaux. Mu bindi ndakijijwe ndakunda Imana ndi umugabo wow mfise umugore umwe okay ndetse kugwiza umuryango turondeke tudurisi bazogwira Stine ku bantu batazi Stine uwariwe ari rya mbere bamubonye umuntu ntamenywa na bose sibyo Stine ninde muri make Okay, Stine ni umugore ubu nzumvamwo bitevye ubu n'umudamu arubatse urugo rwiwe afise umugabo umwe nta mwana afise ariko aramwiteze hama eko ndi secrétaire général wa école technique vocale ndi umuririmvyikazi wa gospel ndakijijwe Okay. Abanyene mpisengera akabazo k'amatsiko. Schoutella kubera iki Stine wamugize umusecrétaire wa école technique vocale kandi mutari bwa gire mariage kubera iki wahisemo Stine? Merci beaucoup kibazo. Mabisanzwe haje umuntu ahantu aziga ikintu c'akamaro arakirarira. Bon, jewe tutarashinga urugo. Twari dukundana cane. Mugabo ndavuga ati nari umukunzi wanje kugira ngo ndamurinde ibisumanyende canke ibisamagwe niko bavyita abandi abasore bivyigenza surtout ko novyita byasa ko tugumana hafi cyamba oblige rero kumugira secrétaire général kugira ngo bikunde conversation igumiri direct ndamubaze kira ku munsi ngene ibintu bimeze ndamubaze eske ubona biko biragenda neza kugira ngo donc ubucuti bwanje nawe igumiri hafi comme umutima we ntiwangare kandi niwe wanje ntiwangare tugumane hafi mu bindi navyo n'umuntu mwizigirwa untuka kandi nivyo yize ndayifisemo uruhara kugira ngo atore section muri université naramubwiye ati teguza kwiga ino section kugira ngo projet nzokora muri avenir izo bijanye n'ivyo uzoba wize ndaboblige kubicamo kugira ngo ndabe réellement yuko abikora neza rero no munsi byaramubereye mugisha abikora muri ETV abikora n'ahandi urumva yuko ni mugambi w'Imana mu bisanzwe rero iyo uhuye n'umuntu ntakubera umugisha ucugaba kubera ko umuntu umukunzi arakurinda ntabwo aguta mu ngorane cyo naramurinda cyo kubera ko narinzi yuko tuzoruhuka tubanye merci. Okay, Stine ndafise akabazo nshaka kukubaza kuri iryo zina ryawe Stinestella. Narigeze kubona amazina yawe y'ukuri kuri Facebook Ernestine. None Ernestine na Stinestella bitandukaniye he? Urakoze matije ikibazo cyiza. Nari navyibagiye ahubwo kubivuga muri presentation. Mu bisanzwe jewe nitwa Ernestine. Mugabo yambatije Stinestella umva ko notuzina yashatse gufatanya yarinyise mu bijyanye n'umuziki kugira ngo ari ni donc mbe unique ko yavuga ati ba Ernestine ni benshi ndakeneye kukurondera akazina uzoga muri wenyene wow Schoutella ko waciye umwitano ni Stinestella utamwitse kandi kazina waciye utora kumwita Stinestella murakoze mu bisanzwe umuntu w'ubwenge azirikana agerageza gukora ibintu by'ubwenge kugira ngo bitangaze bitwara abanyabwenge bimutume ashobora gushika kumenya bwenge amabwenge amufasha gukora ibintu by'ubwenge rero bwari ubwenge Imana yampaye ko gushobora kuzigama umukunzi wanje ati gute naravuga ati turakundanye aba byoshika ibintu bigahinduka satani ntigenderagira icagatseko ubwo navuga ati Imana niyo vyose
ko ashaka gutera imbere mu by'umuziki kandi akabona ko ndabikoreramo cyane kandi nzwi muri ivyo bintu agashaka guca ku izina ry'iwanje kugira ngo ashobore kuduga reka naye ndamwita izina iryo zina rizombera icabona n'igihe we yampevye tutakiri kumwe bazuma bari muhamagara azuma yibuka ko hari umuntu ari mwise nuva rero nega piège nta nivyo wari uzi yari piège rero ni kuvuga yuko muri Ernestine harimwo Stine hama muri Schoutella harimwo Tera Stella mvona ari ndimwo nubwo twe twanwanye kera mwisi y'imwemu gushika no mwizina gushika naho mwemu yarabikorera ko n'imbere y'ishengero n'umuryango ukoranye c'est ça. Wow, hari abantu bazi gufatisha tubivuga uko reka rero tuje mu idonido ry'ikiganiro nyezina uno munsi turashaka mutubwire mbega Stino yamenyanye ryari na Schoutella byagenze gute kugira ngo mumenyane turakeneye kumenya urugendo rwanyu urukundo rwanyu kugira ngo bishobore kudufasha bishobore kutwigisha kuko ubu unyamwara amaze kugira intsinzi umubatsi urugo rwanyu abantu bibaza ko kubana n'umuntu ari twahuye twamenyanye puis dutegura urubanza hama dukore mariage ariko harabamwe ama etape kugira ngo mugire kuri ya ntego yo gukora mariage turakeneye kumenya mbega Stine yamenyanye ryari na Schoutella byari meze gute niwe wishura nibaza ko kwishura kuko ifise mu ruhara OK twamenyanye c'était en 2014 hari mu kwezi kwa gatanu menga ntihenze niho umutipe twigana benshi baramuzi ni umupianiste yitwa Ismael kubera ko narakunda kuririmba arambwira ati ndafise umugenzi yigisha kuririmba kandi vraiment mumenyanye yogira icyo agufashije rero acara mutumira muri groupe biblique juste nyene kumutumira kugira aze rero nanje rero uwo munsi yaraje muri groupe biblique cya turamenyana rero koko jira nifise ihangiro nashaka kumenya kuririmba nashaka kuvyiga cyo ndamubaza ati woshobora kumfasha ukansha muri band yanyu acambwira ngo nzokubwira ariko umugambi w'Imana ni muremure yambwiye nzokubwira kuko yambwiye ati baruzuye nzokubwira nanje camitamo kumubwira ati Ismael samedi uzontware muri repetition yabo siriwe ndiyumvira ngo yarambwiye ngo nzokubwira kuko numva ko ndabinyotewe kandi wari umugambi w'Imana guhera aho rero urugendo rwacu carubaro ratangwe kuko urumva nacemba hafi yiwe none uwo mu pianiste yitwa Ismail yasanzwe yiga kuri etablissement yanyu mwarigana twarigana hama Schoutella muratanguye murahuriye muri band byahereye he byaciye bandanya gute donc urumva tumaze guhura muri band yaciye anyegereza umuntu arabatse cyane yaciye anyegereza ndamubwira ati je ndumva ashaka ko mufasha kujya no kuririmba acarambwira ati sawa nta kibazo nzogufasha rero acitangwa kumfasha muri ubwo buryo anyitaho gushika naho aravuga ikiri ku mutima sinamenya ko nawe yankunze acara aragiserura ati vraiment ndagukunda ndashaka ko twofatanya urugendo ndamubwira ati by'ukuri uri sérieux kuko nabona ko benga abantu bose nababeshi bon nivyo nari narishize nari nakuze nibaza ko abahungu arababeshi ko sinari bwabe mu makorasyo ngo bampemukire ariko nibaza yuko abahungu arababeshi nico kintu bari baratushize mu mutwe rero byarangoye kumwizera mugabo gerageje kuraba ibikorwa yagira iki ndamwizeye avec no gusenga kuko chance nagize nuko yandraze nk'ijijwe rero nari naratahuye ikintu cyuko iyo ushaka gufata intambuko iyo ushaka gufata urugendo ni byiza yuko urugendo mu kintu ni byiza yuko urwo rugendo rwawe ruragize Imana mbega ico gihe Stino yariga mu kangahe je nari niga seconde nawe yariga nivye yego kweli niga nivye mugabo ndi umustar Schoutella ndashaka kubaza kurondera umukobwa agusumbya amashuri ico gihe byari meze gute kuri wewe bisanzwe byo bavyorosha ivana nihangira umuntu aba yarihaye muri kazoza ko nenzi ko nzo umuntu adasanzwe ndavyumvamwo niba ko nakwiye kurondera umuntu aciriritse fakine kubaka kazoza kanje guhera hasi gushika aho nshaka kazogera
ndetse namurondera ko ansumye amashuri ahubwo naronde w'Imana ishaka ndo w'Imana yari yanteguriye ibyo bica biraba donc uburyo Imana ishaka kuzubaho muri kazoza mugabo apart y'amashuri jewe nari niga muri 9 c'est vrai mugabo cyo nari mfise izina numva ko yarandondera amenya ko ashaka kumenya kuririmba sivuze ko nunda wandrage oya ashaka kumenya kuririmba nako naho karakanu gakomeye apart y'amashuri anje kari hejuru yiwe yumva yaca yimeta anje nkacani mba hejuru gato rero guhura nawe ansumye amashuri ntibyanshi intege canke ngo bintere complexe d'infériorité nabwo nabona yuko ico mfise rica keneye cyane gusumba ayo mashuri turaba nabo obligé guserva muri we ico kintu yifuza gushaka urugeze ugaho yishimira rero byaratumye tunwana cyane mbere benshi baranibaza ati bajya abantu nibiki baravuga amajambo menshi ntaco vyahinduye kubera ko ico twe twizigiye cyari kimwe kandi twumva ibintu kumwe twabitahura kumwe tukabona hamwe merci umunsi wa mbere uja kumubwira ati Stine burya ndagukunda muri wewe na cyane ko amashuri yarayagusumbya nubwo wari warubatse izina wari uzi kuririmba kandi nawe yarafite ica gushaka ko yashaka kumenya kuririmba ndakeneye kumenya none wari wiyumva gute ukija ntiwiyumvira ati mbega azava ansuzugura avuga ati uyu muntu andusha n'amashuri akaraza kundondera bimeze gute kuri we wari wiyumva gute kuko yakurusha amashuri atatu wewe kuri wowe byari bimeze gute muri ako kanya sindo amashuri atatu nticyari kirenga cane kuko hari usanga n'umugabo washobora gutwara umugore amusumbye imyaka swati 3 canke 5 ivyo birashika ariko kuri jewe nkija kumurondera edaire ryari rya mbere ngiye kuvuga ijambo ndagukunda ku mukobwa bon nari mfise ubwoba cambe nambe nabanje kwegera umugenzi ndamubaza ati mbega yagiye wakunze umuntu bigenda gute uvuga amajambo ameze gute ico gyaramborokesha amajambo menshi tugenda uvugira nibi kwa kundi babandi bagenda batumwa n'umuntu ati ngenda uva muri gihanga ry'Imana gaca birangira babahezagire niko vyagenze ndamushikiriye amajambo yambwiye yose yarahindutse nisanga ndamubwiye amajambo atatu mbere atari mu vyo yambwiye byasaba ko ndamusharisa ndabagira amajambo akaze ndamuhekea ndabugira ibintu byoshe ubwo je vyarananiye so cyo nakoze ndamubwiye amajambo atatu ndagukunda shaka ko dukundana birakunda cyane gumiruko cyangwa manuni akaca ngambwira shaka kumenya kuririmba naje namaze ati birakunda shaka kumenya kuririmba cyane birakunda wagira ngo mpagara kujya jambo birakunda jya ndigira gatatu vako vyara matchingana ko ashaka kumenya kuririmba nanje shaka kanyishura kwa nkuna nzi kaca genda nyishure TikTok uwo munsi nyene ngo ntivyakunze byararangiye amaturataha katumara ico gihe kinavuga ati strategy yo gukoresha ni yahe katanyishuye akabasha kuririmba reka nkuri ico ashaka gushaka urugero gushika ku rugezo rwaho nanje azobona ko ndo umuntu mwiza ntarinje kumusaba urukundo kugira ngo donc ntaretse kumukorera vya bindi kubera ko namusavye urukundo oya cyamba oblige kubikora mu mutima w'urukundo ndaramubwiye ati nige utonyishura kubera ko nagusize nekunze gufasha nzobikora cyamba oblige kubikora rero muri iyo nzira nyacu tubana hafi uko nyene akinsabye ikintu kakimukorera nanje mbwiye ikintu kakimukorera uko nyene conversation ziba ziratanguye gushika uno munsi ya umva naba mwizigwa mu vyo nasabye nanje mbere umwizigwa mu vyo namusavye ya Stine umunsi wa mbere aza kukubwira ati ndagukunda ukaca harura imyaka 3 musumbya na cyane ko abakobwa kenshi usanga tuba dufite abagenzi urumva ubwira tuntu twawe ikiniki abagenzi baba ufise muri ico gihe umaze kubabwira ati burya rero hari umutipe yaje kundondera bimeze kunuko muri ako kanya amaze kumva soko abagenzi usanga baca babwira ati sa umuntu usumbye amashuri iki ni bikurumva muri ako kanya wowe kuri wowe byari bimeze gute wavyakiriye gute okay muri jewe numvise ko bon reka amazina mu mwanya ndamumviriza kuko jewe amashuri nabona umenga naco bitwaye ubwe nasanze iyo ikintu kije mu nzira yawe ari cawe hari ibintu abandi babona nk'amadefo mugabo wewe ukabona ko menga naco bitwaye
donc harazikira mu maso c'impumi kiguma amaso ntunabibone abantu bakakubwira ati amashure yiwe ni make mugabo ukabona umenga c'est normal kuko ndavuga ati ego peut-être yuko amashure yiwe ari make ariko capacité narabona ko ari umuntu asi ivyumviro narabona ko ari umuntu asumutwe kuko nico kintu cyambere kiguha kubona ko umuntu akutse kuko hage mishe mwese mashaka mwigana mbere na première mugasanga mwese no si ivyumviro bimwe donc hari abakifise ivyumviro by'abana hari abafise ivyumviro bikuze iki rero je naramwizera ndabiye kuri caractère n'ivyumviro yarafise kuko yarambwiye ati nyizere utarabiye kuri ibi nibi jewe nyizere nitwaba mu rukundo nzokubera umwizigirwa kandi tuzoshika kwihangira ni nacyo cyafashije gushika tugize mariage kuko mu rukundo haba utuntu twinshi mugabo kubera ko yari yarabisezeranye ati nyizere jewe nzokubera umwizigirwa kandi mpaka ndagushize mu nzu niryo jambo yamye ahagaze ko cyane nubwo twaba twashwanye yaca vyibuka naragusezeraniye ko nzogushira mu nzu Imana mu gihe kinija ubuzima reka ndakubabarire katubandanye donc vyararyohera parce que niga ko abantu batena ama promesse bakabandanya ariko nyuma yarabikoze ni ikintu kimwe cyampaye kumwizigira kubona yuko ari umugabo mwiza none Stine niki kintu kuri Schoutella cagutumye kumva ko Schoutella atari umuntu aje kugutesha intumbero na cancane ko abavyeyi dukura batubwira turi kwishura ati umviriza umuhungu azoza bakubwira ko agukunda ukiciga ariko arakubesha ivyo bintu sivyo numva ni gufyina abariko arakubesha nta bintu biri seri abariko arakugira niki kuri wewe ni ikihe kintu cagutumye wizera neza na neza udakekeranya ko Schoutella atari umuntu aje gukura mu ntumbero y'ubuzima bwawe ari umuntu w'ukuri Imana ikuzaniye ni ikihe kintu cagutumye wumva ko Schoutella ari we muntu w'ukuri wiwawe bon umuntu ubwiwe ni muremo ni munini donc kumumenya biba bigoye kuko hari igihe umuntu ashaka kugupromisinga ibintu byinshi mugabo ugasanga muri ivyo bintu akubwiye nta nakimwe akoze kandi wabona umengana umuntu mwiza nizo bintu bikunda gushika ugasanga umuntu agendanye n'abantu benshi bagiye baramuhemukira cyane kubera kumva yarabagira confiance mugabo ikintu maze kubona mu buzima ntushaka kuvuga ngo uyu muntu ni mwiza ngo uyu ni mubi wowe ubijije mutaragendana umuntu mujije mumaze kugendana rero ikintu cyampa kwizera ivyo yambwiye ni ibikorwa yakora kuko iyo umuntu akubwira ati ndagukunda iyo umuntu mukunda nuko iyo umusavye ikintu arakiguha service umusavye ayishoboye arayikora cyangwa akita ku mabuye akayikora nuko ku bantu bakundana nuko ubuzi yuko akwandikira kameme azi yuko aza kuba atariyo ataza kuba ariyo aza kuwirirwa ariyo kipo musi arabikwandika akabwira ati jewe musi sinza kuba ndi disponible ntondondere Jean urugendo urabibona uko mugendana surtout nk'abantu bakundana uba witeze ko one day aza kuvanga akagendana n'abandi bakobwa mugabo na kintu kiryoshe nko kugendana n'umuhungu hama umwaka wa mbere ukabona nta wundi mukobwa adiraze umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu andika kiri mu bintu biguha icizere ku muntu kuko iyo umuntu agukunze uri wenyene biroroshe cyane kumwizera kuko uvuga ati uyu muntu vraiment nkunze ndi jenyene atawundi muntu araraba hirya andika uyu muntu n'umwizigiko rero gukundana mukiri ku ntebe y'ishuri birafise avantage ukagira na inconvénient nta kintu na kimwe kitagira avantage na inconvénient rero avantage ya mbere jewe nabonye mu rukundo nagenze mu mwanya muremure nuko uja kubana n'umuntu muzinanye muzinanye urazi ivyo akunda urazi ivyo Jean mumenyeranye uba wumva umenga antuka imyaka 9 mugendanye n'umuntu so wundi wa uvuga ngo tuzorinda kumenyana iki aranzi shavuye aranzi ndyohewe donc hari utuntu twinshi mugenda muramenyana dukeduke nubwo iyo mumaze kubana mumenyana do plus mugabo antuka harimo ka avantage gatoyi inconvénient nayi hari nuko umushaka kugendana imyaka myinshi mugahebana agasiga komerekeje umutima wawe bigatuma udashaka kwizera abantu nje gituma mu kuba en relation akenshi ndakunda kubivuga tuze turafata umwanya dusenga kuko Imana niyibiza abantu niyituzi gusoma uko twe twiyiza antuka iyo weretse Imana ati Imana uyu muntu ndamukunda
kandi turiko turagendana mu rugendo rumwe ndifuza kunyereka hayema ko ari umuntu mwiza kandi ko ari umuntu vy'ukuri ubona ko ambereye kuzombera umugabo antuka wa mubisengera misi yose utari kubisengana ibishobisho wa muri kurabisengera Imana n'umwizigiko irabikwereka one day arasha gukorera akantu ego kababara mu gukace wibuka ko wari wabisengeye ugacurema mu mutima rero nje gituma namvuga ko mu buzima apa y'urukundo n'ibindi bintu canke abandi bantu tugendana ni vyiza yuko ari ama projet turakora abantu dushira mu projet yacu tuza turabasengera kugira Imana iziraduhevera abo bantu baribo yego uvuze akantu keza yuko wamusengeye sinzi ko Imana yabifise ico yakubwiye kuri we ariko ndashaka uhagarare hano hantu kuko n'abantu bake biyumvira gusengera umuntu waba bari kumwe hari uvuga ati jewe yampropose mu mutima wanje d'accord ndamukunda twagiye ugasanga ntari karabaza Imana ngo asenge ngo abaza Imana est-ce Mana uyu muntu ni wowe wanje bimeze gute kuri wowe vyari bimeze gute eje naramusenge narafashe amasengesho yaraye imisi gahe nafashe 2 semaines ndavyibuka akintraga nafashe 2 semaines utaramuhinyisha twaramanje turakundana nta bisengeye nyene ndamwemerera mwana uvumenga biriko biranje na nyene kubera ko nabona twagiye gukundana ngeze première umva muri ico gihe cyose twamenyanye yarandonde mugabo yagiye kundondera ngiye première mu kwezi kw'icenda dutanga umwaka w'ishuri rero arari impejeje nari ngomba meze secondaire rero nafashe umwanya kubisenga ko navuga ati ndahejeje secondaire ndakuze antuka nubwo muvyeyi wanje mu présente ati ndafise umuntu dukundana ntibiza gutera induru shaka bazayiga mu wakangaye donc urumva ntibiza gutera induru umuvyeyi aza kuvuga ati uraje secondaire urakuze ni uri mu mineur antuka uricunga kuko hagiye biragoye gucunga umuntu rero ndabisengera cangira inzozi mbona turi kumwe dukuze dusa umubebe donc turi abantu baba mama n'aba papa dusa umwana nongera kandi ngira ibimenyetso bibiri ngira amahoro muri je ngira amahoro kuko ikintu urimwo n'Imana igishigikiye ugira amahoro nagize amahoro ikindi naco muri nayagize ari jeudi ndiko ndabisengera numvise amahoro menshi aje muri jewe ntaziyazananye dimanche baca baratwigisha ku ijambo ry'amahoro cyane ati ni confirmation y'Imana cyavuga ati iyo uri mu kintu Imana ishigikiye ikimenyetso cya mbere wumva n'amahoro cyane ati Imana irakonfirme rero ndamwemerera cyagebe turandika itariki kubera twari twahebanye twarakundanye 4 mois turahebana yandi mezane dusirana numva ari le 25 avril 2015 turayandika itariki ubwo basa twatanguye guhera mu kw'icenda kwa 2014 rero turayandika ahantu turavuga tuti itariki tuzokama tuyifeta iriya tuyibagira ubwo turafete mugabo ko murumva ko twamenye kuva kera twamacha tuvuga ati twamenye guhera 2014 donc tuwushira muri tuwibagira Okay, Schoutella, twumvise ko Stine yagusengeye. Ico gihe Stine yakora gusengera nawe kurasenga canke wewe warabishije amazi ati urya muntu ndabona ko ni mwiza namukunze arakwije ama principe yose kuri wowe vyari bimeze gutugucagure Stine. Mu bisanzwe yamfatira ku ijambo ry'Imana cyo yitubwira. Birimbwira ngo Imana y'umugore n'umugabo. Ko ari Imana y'umugabo n'uhoraho. Bisanzwe canke direction umuntu yofata donc ni mpemu yera ku mugabo nafata ingingo ico donc mwemera mu bwinshi afata gucamo rero jewe narumva ko hageze buryo umuntu yagize kumva ko akeneye gukundana navyumvamo rero je numvise ko hageze icyo nakoze nateye intambuko biritubwira ngo tera intambuko imwe 99 n'izimana icyo nakoze nateye intambuko mu y'ukwizera ndabikora hama cingira gusengera ijambo nashize ku gikorwa rero benshi aragiye oya senze namubwiye ico namubwiye mugore ushatse zo gusengera ndiko nabanza kwanza gutera ntabwo kayimubwira agenda gusengera ico yumvise rero abasengera umugabo atakimyatso na kimwe aragira
akavyizera ati njashaka umugabo ameze uko akabidecliver nshaka umuhungu ameze uko iboga ari vyinzi kono benshi nivyo nyene bavuga kuko basanzwe bavuga baje beje nyene yego bon je ntivyari uko je muri principe yanje kuva nkiri muto kintu nifu nabwiye Imana ko nsanzwe ndumuririmbyi impimbaza Imana ndakeneye umuntu azonsengera ngiye ku gicaniro cyo namye ndakigendera cane rero ahubwo nagumanye mu mutima none sinarasenga ko nipfuza umuntu asenga cane bon nasanze ari vyo uruma aransengera kandi n'ubu tubona aransengera cane nanyibutsa dusenge yo umva mbona ko ni bimwe nasaba Imana ivyo yampaye rero akantu benshi bakunda kwihendako ugasanga umuntu arashaka gukundana sinzi imyaka abafise canke urugero abafise ariko usanga afite imyaka myinshi mubwo ugasanga gufata decision birabagora rero iyo kenshi munafashe decision ayishiramwo ibikorwa vyiza no kwizera hama agashitsa iciyo ngingo imubwira gukora rero jewe ku kuntu vuga ngo naramusengeye narizeye cane ko kwizera kutumenyesha ko ibitabo bishobora kubaho je nagiye nzi yuko nsumbye amashuri kandi ngenda nzi ko nkene umugore azoza aransengera ngiye ku gicaniro ivyo Imana yarabinkoreye rero icagiye kumunezera nuko ivyo namubwiye byose ntigeze ndamuhemukira ndamubesha oya ivyo namubwiye byose nabishize ku murongo nabwiye ati tuzobana afise inzu yanje inzu narayubatse kandi agize mariage mu nzu iwanje ca kabiri ndamubwiye ati tuzokwiga ibi n'ibi tuzokora ibi n'ibi nzonkina gukora ibi n'ibi nawe aranyumvira nyuma yo kunyumvira acaronka akazi kandi akaronka akazi kanje nabyo ni namubwira umva yuko nta kintu na kimwe kitagiye mu nzira nk'uko nabibwiye Imana rero kwizera umuntu agira na vision umuntu aba afise imatanya n'ibikorwa amukizera Imana cane amugakora ibisigaye Imana igendera bigorora merci Schoutella misengera akabazo kamatsiko ndashaka kukubaza murakundanye wigano vyeme nawe yiga mu 12 urukundo rwanyu ruraramye gushika n'uyu munsi ndashaka kubaza kuko watubwiye ko wari ufise indoto kandi amajambo wamubwiye kuva ico gihe nuba ariyo mwagendeye kugushika isa ndashaka kubaza nirihe banga wakoresheje kugira ngo ushobore gushika ku ndoto zawe mu bisanzwe jewe nakijwe mfise imyaka mikeyi cane 12 de 12 ans l'âge de 12 ans nkijijwe ico gihe bacibasha mu burongozi ngenda ndakuruko nyene banyizera mu mirimo y'Imana rero abakozi Imana je nagenda n'abakozi Imana basa nabisumbuye kuva donc ico gihe nkiri umwana nakunda bijana n'abantu bakuzogira ngo bamfashe kumenya bikuze cane kuko ujanye n'umuntu umunyantege nk'inaye bagukubitana nawe umunyantege cyangwa ujanye n'umuntu w'igifu nawe bigifu nkawe rero ije mko naramaze kurimenya nakumva nkine kwiyatasha n'abantu bateye imbere mu vyumviro kandi bakuze mu vy'imwemu kugira ngo nanje nkure mu vy'imwemu rero akanya namarana nabo naraba yagira no kuvy'urukundo nkabwe ati je genzo twara umukobwa nkasanga ntakwije amategeko kubera ntituzobana kaca bankosora urumva oyaye ubwo kwizera ko nje narumva ko nkine umudamu donc pana wa wundi bagaraguye wawundi abantu bose bazi wawundi abantu bose bakoze ko nawe nyene yamaze kutakaza icizere ca kazoza kuko barahari kusanga bariko barigurisha rumwe kandi abantu bagaciro cyo narabwiye Imana akambwira n'ivyashika mwana ntuzuce bahukana mwana uzuce bigenza nuko mabo bagawe impanuro mubwo je nakumva ari principe imbere yanje kandi narabwiye Imana nkene umuntu ameze uko umva yuko general hari ibyo nafise nsengera hari n'ibyo narabwiye Imana cyo nabwiye Imana ivyo Imana yampaye Okay, Schoutella yatubwiye ko ryari ryambere by'umukobwa kwa mukunda. Ndashaka kumenya Stine nawe ryari ryambere yemereye umuhungu ko mukunda canke byari bimeze gute canke wari ufite aba ex kako wari uri imbere yiwe mu mashuri byari bimeze gute umukobwa ashobora kubaho atafise abantu bamutiraza niko twaremwe baguma tutiraga ariko hari ibintu usanga umuntu aza kukutiraga ukavuga ati
reka mpima urukundo canke iki donc turigara tw'abandi bakobwa wasanga tuvuga ati reka uyu muhungu ko ari umubanyi tumwemerere twumva ivy'urukundo bo ni cyo gihe menga yabaye umuhungu umwe icyo gihe twavuze ati reka ndamwemerere ndabe ivy'urukundo ariko nibuka ko nta nitwi twagendanye nawe kuko urumva vyari vya bintu vyo gukwigana mwirigara n'abandi bon kenshi ndakunda kuvuga ati je nta mu ex afise kuko nta muntu twari bwawe mu rukundo ukwezi canke indwi canke iyo ndwi yarabayeho ariko ukwezi uvuga ati turakundana nk'umushirishushu vyari vya bintu umva muvuga ati nirigara donc irigara naryo rirashukana muri adolescence ariko nta muntu ndavuga yuko twari bwige tuba mu ma relation atari uyu niwe nemera. Okay. Ndashaka kubabaza akandi kabazo Stine. Mwamaranye imyaka ingahe mu rukundo avant yuko mukora mariage? Kuva ico gihe uwo mwaka watubwiye wa 2015 kuva 2014 mwarawufuse kuva uwo mwaka wa 2015 gushika iki gihe tugezemo mukora ubukwe. Bon, duhereye 2014 nanye turahemera. Nanye murawemera. Kuza murawufeta rero nawe nye. Ni ahubwo watubere mwaka wo kumenyana do plus. No kura mu 2014 kubera yuko yabaye intango yanje ya mbere. Ngiye kugira umukobwa ko ndamukunda. Rero mbwiye ko ukuramwo uca bingora. Umva 2014 jusqu'à tugize mariage imyaka 9 donc tisa irabura mu amezi makeya. So novuga yuko jewe ico gihe ntivyari vyoroshe naramutinya kumva ko umustar ntibisigura ku 10 kudraga ari ahantu ushika bigacika umustar bikanza bigahera rero jewe byende baravuga ngo ubustar ni hanze ugeze mu ubustar naburi president de la République donc ni hariya vy'uburu mugogeze hariya tezo kugendera ku mateko y'urugo kuko kugira ngo urongore abantu neza tuza kwanza kumenya kurongora urugo n'umupasiteri tuza kwanza kumenya kurongora urugo kugira ngo amenye kurongora ishengero neza rero jewe buri n'amazi ndiko ndagenda nanje ngendera mu makanda y'abadutanguriye ndiko ndabona mwungu w'umana udahuma gusa imeze neza imeze neza cyane vraiment umuntu umusore ashaka gutera imbere narongora Cyagubona imigisha usanze umugore urongoye hari imigisha umugore azanana myiza kandi aracibatinya ngo je ntinyarasyo ni nyakasyo wapi hasi bihari ahubwo kumenya kujera umuntu washize mu rugo no kumenya gutunga ibyo bintu byose cyayitwaza ngo sifisi inzu kuri arasyo iki mabezo mwamwe y'urugo acatinya wapi buryo umuntu ateye intambuko 19 nabivuze n'izima nabyo usanga ibintu byose byafashe umurongo nta kintu kidashoboka ari imbere y'Imana ndakeneye rero mutubwire neza reka tuje neza mwamaze gukundana mwakundanye Stine yakwemereye ati vraiment je suis d'accord nande ndagukunda muratanguye urugendo iyi myaka 9 ni myinshi cyane ni myinshi vraiment ndanababwiye felicitation kuko nibake bakundana imyaka nk'iyo rukarama bagashika ku musozo bakagira resultat nziza nk'iyi mwagize mu kubaka urugo rwanyu ndashaka kubabaza rero ingene mwavyitwayemo ncacana kugira ngo twigishe abajone bakwadukurikirana ingene mwavyitwayemo ubwo rugendo kuko benshi bakunda kuvuga ukundanye n'umuhungu imyaka myinshi nibigenda neza sata gutera inda canke bikagenda nabi n'abakijijwe biki nibiki urumva ako ndakeneye ugire nk'icigisho wigisha abajone cane unadushingira n'intahe yanyu ingene mwavyitwayemo byari bimeze gute kuri mwebwe uvuze ngo aragutera inda guheba iki nibaza yuko umuntu aguse ku mugambi arakugamba kuko hari n'abakundana umwaka w'ivisa ukumva ngo yamuteye inda yamuhose donc umuntu agukunda by'ukuri nibaza yuko arakugamba nk'umuntu w'agaciro yamakugamba nk'umuntu w'agaciro kandi Mufise yo muri ko muraja muri mwebwe babiri mugira ama vision donc mugira vision rero iyo vision nibaha inkomezi je cyo kongera ko kuvyaje gushikiriza mu bisanzwe ibintu byose bifira muri fondation iyo umuntu akeneye kubaka inzu ikomeye atangura muri fondation akakomeza
ndiko ndavuga ko mushaka kutabitahura burya umuntu yubatse etage ashaka kugereka inzu nyinshi amanuka fondation ndende rero mu gihe umuntu atanguye urugendo guhasha gushika ntakomeze intango burya ibintu ntibiramba birabomoka shatse kuvuga iki burya intumbero tumye ugenda kuri uwo mukobwa kumubwira ko umukunda ni yahe niyo kugira ngo umunanire ubuzima no kugira ngo wice kazuza kiwe cyangwa no kugira ngo mwubake ubuzima naho ubuzima butangwa n'Imana atamuntu yoguha ubuzima mbashatse kuvuga ko bakivyiyumviro bigushikana ku ihangiro kanaka ritume namwe mukura mu abantu badasanzwe mu abantu bakarorero naho ibintu bipfira mu bisanzwe ni kuvuga yuko nimba ndumuhungu nkabafise ihangiro kanaka ntegereza kurigira nimvira no muri kazoza ingene nzobaho no turi kumwe no tuzofashanya rero uwo muntu urukura mwiyumvira muri wewe uramutegura mu vyumviro buryo ugiye kumubwira ntuwemera kagwa mu ngorane n'igihe aba yarayinzara urumva kubuza amahoro kumva nawe koreka gufungura mugabo umuntu afise intumbero avuga ati nkeneye nta gingo ujya mukobwa narabonye hakunda amajambo y'urukundo ari faible quelque part ntagenda mubwire ko ndamukunda kugira ngo nganye quelque chose amavision abatandukanye rero abantu barazira gutumbera umukobwa akabikubwira ko bagukunda mugabo afise target soit kugutera inda cyangwa ko murangura mu ngabo batse birangira acagenda rero ushobora guhura n'uwa mbere akakubwira ko agukunda agashaka kwihangiro giwe akagenda kibaza ngo narihenze nagize shwa nabi narihuse oye ni wihuse ahubwo n'amahitamwe yamabi wagize ntabanje kuyumvira icyo ushaka kuzobejo watambukiye kuri fondation mbi akazwa kabiri akakubwira uko nyene kagukunda kumva nyene urapafye kujya mpevye reka ndamwerekana nje ko nanje narusu wundi ndamubabaze wawundi nakaca kubwira ko wanyemereye rero nanje kugira ngo dushika atandukanye nyemerera ibi kacu bituvyemera ko sanguye ma obstacle canke mu ntambamye kanaka zituma udashobora kwandanya ubuzima bwawe uko nyene uko ejo baguteye inda baguteye inda bujuza gusanga igituma avye batemera ko abana bakundana nivyo bintu biza kwera imitima mvuze imitima mito no mvuze akajambo kodo imitima itaragira kwakira ivyo bintu bisa nibiremereye muri bo abwi iryo jambo ry'urukundo rikaca riba rinini cyane gusumba ivyimviro vye akaca bura control ubwo umuntu yateguye neza akarere kandi nkoresha hotel me yateguye inzira yiwe neza akujya Kristo yateguye inzira yacu burya nta tinyi bimushikira vyose nubwo bokuna no mukobwa vyibusha akunda abakobwa bavyibusha akonda ntamuheba kwera ko ntiyakunze ubwo buvyibuhe yamukunze uko ari kose nubwo uwo mukundi waba bakenye agumano agira ihangiro ryuko akenera ko umuryango wabo batunga niba gatunga ndetse umuryango wabo bose bakagira ubuzima bwiza abakunda nyara ari uw'imfuvyi akabazi kafise bene b'imfuvya umuhungu aragira ibishoboka vyose n'abajya bana b'imfuvya akabashikira akabafasha nivyo biranga urukundo musanze urukundo ivyamwa vyago no urukundo kugira neza kwihangana ntirugira ishari n'ibindi vyinshi rero amaze kuzamwo ukugira nabi ntiba kwirwa urukundo sitana bayinje rero umwana w'ubwenge mu gifaransa avuga ngo fuye ihunga kuko ejo ushogira izindi ngore zituma usura kandi gukunda kubera ko umutima umaze kubabara kusanga yarakwiye akavunji unda akora akavunji agenda kubira ko gukunda uza gusanga wa mutima wo kumva wo kwemera umuntu ko mukundana nukiri muri wewe uza kubona ko abantu bose arabayizwa mugabo shaka ndabashingiye intahe y'ukuri intahe y'ukuri ni jewe urukundo rurahari bivana n'ingene wifashe muri urwo rukundo je twakunda atana kimwe Mufise wanashama umuryango iwacu naho twari dutunze avo twarakenye duhungutse iwacu duhunguka to umuryango nk'uyu wacu w'ibati sivyo mugo ntiyaravye umuryango w'ibati yaravye kiri muri jewe donc target canke ushaka kumushikana aji wacu agasanga to umuryango ntiyahisa mpeba ko ndi barabiba donc biboneka umuntu arabiboneka wese abafise limite mugo umuntu araba kure muri uwo muntu abafise mwimbu mwiza kwera wihuse arafise hagarukira so uko nyene uko ukwizera mugiranira n'uwo muntu utaravye ingena ameze utaravye ingena asa buryo umukobwa no mukunda ari mu biro umuhungu ufise ihangiro mugira neza gushina n'abamwegera vuga ati wa mukobwa yatagase vraiment umenga umudraga mugabo rufete kaba gufite icizere n'abamudraga bose arabakubwira ati burya nakayandraza
cyo bati we ntacu ndazi gituma mugumana kuko iyo confiance iragwira kandi mukubaka ikibambaza bidashobora kumena rero twarubatse ikibambaza bidashobora kumena abagenzi bakaza gusumbya amashuri nta soni ikibambaza kirugaye abagenzi bakakubwira ati no urumva ujya muhungu arakenye ikibambaza kirugaye simbona ubukene ujya muhungu ntakijijwe cyangwa ujya muhungu arakijijwe ntukijijwe ntimuzohuze ikibambaza kirugaye kwera urukundo ni ingabire irenge donc isumba izindi zose mujya tumaze kugira urukundo ibintu byose birashoboka abantu bose ibintu byose bifira mu rukundo burya ntafise urukundo nta kitabashobokera cyo gituma naho je naharirimba nabona ko urukundo rwo ruza imbere none ko ndakora ibikorwa byanje byose bya misi yose nabo mfasha ndafasha mu rukundo kubera ko mba nzi yuko sinoririmba gusumba urukundo kuko urukundo rurengera byose umva ibiri kitubwira ngo naho urimba nk'umumarayika kavuga mu ndimi ngira ngo kavuga n'ubutambero kaba n'umusenzi cyo gakora ibikorwa byiza mugabo bitagira urukundo byose n'ubusa rero murakinisha umutima muntu ku rukundo abakoze ikintu kibicana byiza ko umuntu abumwizigirwa iyo utumbere umuntu kumbwira ko mukunda ni byiza kumubera umwizigirwa kugira ngo nawe akubahe kuko nta mukobwa akunda hama umukobwa nawe aragiye yumvira kuza kudraga umuhungu nta mukobwa draga umuhungu kirazira buryo umukobwa aje kudraga umuhungu aca mu profita no yandonde kandi amusaba ibyo nshaka masanzwe byasaba ko umukobwa umuhungu adraga umuhungu adraga umukobwa amubwira ati nanje principe zanje nizi urazemera umuhungu avuga ati ego burya cyarambwiye ati Jesse Nsomana urumva nanje ati ego nta ngorane arambwira ama principe yego ntango aravuga ati je nkine gushaka kwihangira ukana cyo gituma byagiye biduproteje gushika no munsi kandi sinumva ko no mutsitaza kuko ukunda uramurinda ukunda ntumubabaza ugerageza ko ikintu cyose gituma anezegwa agira donc yishimira cyo gituma myanyizeye uko abandi bose bamurondera baramubwira ibintu akabona yuko bitandukanye n'ingene jemeze principe zanye ziri ku murongo rero bumwizigirwa gira urukundo nta mukora ibikorwa byiza kuri umuntu muri kumwe buryo nabikora neza bizokunda cabona kuri umuntu w'agaciro kini nacu bifira mu bukene ubisanzwe je nababwiye ko twakuna atana kimwe fils mugabo naramubwiye ko 2022 tuzogira mariage arumva neza ko yizeye ko bizoba uko nyene naramutwaye ahantu ndamutwara ahantu ku kiyaga none yimubwiye ndavyibuka ndafise surprise namutwaye kuri plage ndamubwira no kurongora 2020 rero narabaye mbonye ngize mariage 2023 mugo naramubwiye ko ndamusaba ikigongwe pabarire aho ninzu sindaheza remeye ko ndaporta nagira mariage tugira ingorane uzobinezererwa oya ihangane twongere ku mwaka donc haba conversation y'ubumwe aranyemerera kuko nari niswe umubeshi ko umwaka namubwiye utabaye wo aranyemerera tugira mariage 2023 c'est bien turagira mariage muri juillet le 28 rero turakwija amezi 3 n'imisi Imana irabikora murabana Stine ndakubaza akabazo kenshi abakobwa turakunze kubona nk'ubunya ukundana n'umutipe gasanga nta mafaranga afise benshi baca bavuga ati nzokundana n'umuntu afite amafaranga ariko ntibibagire yuko urukundo rushobora kurama muri kumwe n'uwo nyene ariko mu gihe hari uwawe bien sûr none wewe kuri wewe murakundana na Schoutella urabizi ko muri mu mufuko wiwe hagaragara uravye n'umuzima rero babaye mwico gihe uragiwa usanze nibati nkuko yabivuze niki kintu cagutumye wumva ko Schoutella ati ndamuguma ko nampaka niki kintu cabigutumye wari uyumva gute muri ako kanya bon jewe novuga yuko uko kuntu nabirose mbona ari we mugabo wanje tuzobana vyampaye icizere yuko bizoshoboka rero narabona ko Kenya mugabo nkavuga ati nawe no Imana yarabinyeretse ko tuzobana n'uyu nyene rero kandi Imana yabinyeretse kandi Imana niyo byose kandi Imana nitanga ubuzima kandi uw'Imana ikondera muhisha jewe yarampishije yaraguhishije yarakunyegeje Imana jewe urumva ikintu nagirira kwizera niko ko nayo nabirose rero bon yarakenye vraiment gose en tout cas ndavuga ngo Yesu ngo
ngo yari umuntu atari uwo kwifuza Yendi nahe genda n'amaguru. rero ako kantu karandemeshe ukuntu Yesu umwana w'Imana yaje mu ishusho igayitse muga alafe akaba umuntu akomeye donc vyarampa kwizera ndavye ba Aburahamu Imana yarabasezeranye hanzo bagira sekuruza w'abizera ariko ugasanga ntibigaragara ha Imana uzongira umusekuruza w'abizera nanje mbona umenga ntibimeze neza Nawe nagagira amakenga. ya rero uko kuntu nanje nari navuze ati urukundo rwanje gubakiye ku ijambo ry'Imana narizeye ndavuga ati Imana izobiduha kuko Imana niyitanga byose nama niryo sengesho nama ndiko ndakora Mana umuhezagire naje umuhezagire ndibuka yuko yagiye kunyereka vyinshi mu vyafise tumaranye nk'imyaka 3 nibuka ko era ko nari ndamuzika akenye sinanamugora vraiment sinanamuruhisha ngo mama heriku canke iki ariko nanjye sinamusaba nahise kwizera mvuga ati niyaheze ishuri azoroha mvuze ukabavyumvise nanjye navuga ati niyaheze ishuri azorondera azoronka rero amaze kunyereka ivyo afise amaze guheza ishuri arambwira n'imigambi yiwe cabira amakoraje navuga ati wow antuka bimwe nizera kuko kare navuga ati haracariho umwanya na jewe nubwo nahejeje ishuri ndavye imyaka mfise ndavye iyo nshaka gushika ndabona umenga haracari kare sinihutira mariage vraiment nayo niyumvamwo hari ukuntu Imana ishaka gukora ibintu ifata nawe ikakumvisha kumenga ntabyo uri ko wiyumvamo rero hageze aratangura arakora iki araronka Imana irahezagira gushika n'uno munsi hariga maravuga ati nari kuba ndiko ndicutsa kuko nari gusanga ndiko ndavuga ati yo ego nari kuronka kuko hari abantu bigeze kontraga hari n'umutipe yigeze kontraga vraiment yajengereka ko afite vyose afite umutuga arasinzu arambwira ati je vraiment mbura umukobwa gusa nshira mu nzu je ndi ready mugabo ndavuga ati no antuka uno musi maraniyumvira iyo nza kumwemerera tukagira mariage nawe peut-être ego abantu bari kuvuga wow no Mungu afite amafaranga mugabo ndise ko uno musi mbabaye mu rugo antuka sinari kwangyohewe ariko nararemeye twaduke turaboneka antuka ndaryohewe kandi ndabayeho kandi usa neza kandi Imana igihezagire urumva ejo umuntu namenya Imana igumira kwirahezagira nawe ejo dushaka guhura uri mu kiduka cyane ukama lift kandi ejo nabona umenga ndagusumba mubwire ntazahemuke nje gituma urumva ntuze ugaye umuntu kubera uno musi mubona Imana irahisha cyane kode hari umuntu abari nk'ibumba mu biganza vy'Imana Imana iraduhingura ku munsi ku munsi igicapo ufise no musi cyo vyukanejo kandi ivyimviro ufise no musi cyo vyukanejo rero pero ko Imana iduhingura ushobora kunsuzugura no munsi nkenye Imana ikacindura ikacigura agapaje kanaka kacu n'imijyangiro gutse ngaca ntunga none wa muntu ko wagaye wa muntu akenye kacu genda kumutunza kaca kena ushugara kuri wa wundi niza kumunera abo mwizigirwa igihe cyose mu bokene mu butunzi ufise udafise wambaye utambaye ubwo mushima Imana byose bari vyiza abantu bako dukurikirana rero bajene mu byumve neza abakobwa mwa nk'abahungu mutana baje n'Imana ngo muyibaza ati uyu muntu niyo mukama ko yakenye arabanye umunsi uzosanga ujya wanse yarubi wawe Imana yamuhezagiye mu minsi iri imbere uzoca wicuza muhuye amateka yiwe yarahindutse ngo yari umuyede none ngo arabarikora imizigo ngo asigafise umuduga ni benshi batunze tumva intahe zabo batanga kudandaza ivyema donc amagi donc amatomate no musi arabagwiza tunga batungishije benshi mvuze ati usanga bagaburira imiryango myinshi ari uko babanje kubo barabanze barasruggle inzu kugira ngo abandi bazobeho neza ni kuvuga yuko kugira ngo binyungu y'abandi nta kujya Kristo yitanza ku bwacu turanezerewe tubayeho ntaca tugira twisunesha ivyo bibi vyose nuko ari wabanje kwitanga rero kugira ngo umuryango nawe uzobeho neza izo kuba incungu umuryango wawe vuze kuba incungu tuzo gukora cyane kugira ngo ejo uzobe umuntu adasanzwe antuka nawe uzotunge benshi uzogira bugaburira uzogire abavuga ati bya muntu vraiment Imana imuhezagire nuko abantu bo waciye birabaye murakoze ubukwe muri juillet nubwo ntibuka neza itariki 28 juillet
reka birabaye murakoze ubukwe uwari guha mikrofone Stine ati Stine vuga ikiri ku mutima Kandi kurya igisirimba musi haruye ya myaka 9 mwari mumaze muri mu rukundo ariko guha mikrofone akavuga ati Stine tubwire ikiri ku mutima ari kuvuga gute kugisirimba cara kiri ngaho abana naririmbye mbe uvuga uwo Yesu agira neza Schoutella nawe ari kuvuga gute antu ko umuntu yatsinze urugamba nubuzi mu mutima ngene hameze twarace mu rugamba rukomeye napfutse ibintu yogwana kugira ngo ashobore gushaka kumarezita muga muri uwo murongo canke iyo nzira ukura camo ushagura n'amahwa ikaya bikaguhanda ushagura nibazo byinshi ntare ibi ivuna umutima kumva ko biheba ariko intsinzi wigize rero nuko utazi Kristo avuze ati ndaje gucungura abantu banje yavuze ati byose birarangiye naye navuze ati byose birarangiye ubwo abakobwa barabangora biraheze na katesimu ugiye kwambara bage nta muntu azarambona ko ntararo ubu ngenda nenye ngendera habona sindi wa muntu w'injyajya birangura kuba umuntu w'umujyajya ku muntu ubu ndumva njyewe kubera ko ubu ndikwije musanzwe we nk'ubuntu buzuye Imana yarabubatse kubera nibo ganda kivuge gute wewe gikuba cima nturagira kugikora gikuba Imana yokora kwisi ntacikora yakihebe abantu bubatse donc gwacu kurema Imana ntikirema oya yabihebeye abantu twebwe tudishobora gushiraho umuntu iciye donc muri abantu nyene umugabo we ari kintu nturuzura zobuzuye neza gizo office umukunzi rero umukunzi ukene kundana umutegura kugira ngo mube ubu nengesereye shatse kuvuga yuko atacumaze oya kya muntu wese afise camariye mugenzi we kandi Imana iramuha agaciro gusa nimbuzi yuko uri umuntu w'agaciro ni wiha agaciro ngira murabitahura ni wiha agaciro wumve yuko utakwiye kugenda ku muntu wari we wese utari gutwagwa n'icari cyo cose tuzo kumenya ati ndi nduyu kandi burya principe sha mu nzira yawe ni Imana ikorera ko vuza ati jewe nkene kugenda nk'umugore w'umukuru w'igihugu burya nabaza kurondera kuza abantu biyubasha bavuga nkene kuzo bagasanisani haca hazana afise comportement z'abasanisani uvuze ati nkene kuzo umuntu w'indaya burya haza abahungu ameze kafise kamere z'indaya iva nico watuye mu buzima bwawe bivuga yuko umuntu yaha agaciro karagenda nawe ubuzima bwiye bwose rero twe twaha agaciro ubuzima bwacu Imana itera iteka niyo kine gutega iteka n'Imana hagaciro ubuzima bwawe hamwe agaciro no muri kumwe Imana izokwambika izokugaburira unigaburira inyoni zo mu kirere uri umuntu nawe reka sha mukunda uko nyene ameze umwubahe umwumvire ibisigaye Imana izobikora byose mu rukundo duse nk'abagana ku musozo w'ikiganiro Stine umuntu iyabana n'umuntu na cane nkamege wo mwari musanzwe muzinanye kuva kera mwamaranye igihe kinini afanye ko mugira mariage abafise ico yigira ko umuntu bari kumwe ni kihe kintu uvuga ati kino kintu ndakimwigira ko Schoutella nk'umuntu Imana yampaye ngo tubane ndabajya mbenda cumvise ico kibazo kirakomeye cyane ikintu nyigira ko nigiki ndamwigira ku kintu kimwe n'umuntu asubwenge n'umuntu muri ko muraganira ntajana n'ibishobisho ahubwo muri we yiga impamvu ivyo bintu ariko arabimubwira Jean n'umuntu azi kugenzura nta twagwa n'ibishobisho ndakimwigira ko cyane kuko akenshi akunda kumbwira ibintu nkamubwira aya nawe no mugabo après ngaca sanga byo ntavuze n'ivyo donc bigaca binyigisha iyo wari kujana na nyabahururu wari kuba wibwe cyangwa wari kuba watakaje intumbero cyo kenda kimwigira ko cyo kugenzura kugira ubwenge mu kintu cyaje cyose kindi nacu namwigira ko arafise umutima w'urukundo arafise umutima w'urukundo arakinyigishije cyane arasumvye urukundo apana urukundo rw'abantu bakunda nuko ariko urukundo rw'abantu bose arase murasa urukundo ku bantu bose okay jewe igituma meze uko nuko nzi yuko umuntu agirwa n'uwundi
nta muntu yama yikwije kuko umuntu n'umuntu gusa ndizera yuko umuntu afise Imana muri we ntaca bahajije kuko Imana imuha vyose rero je nanje ndamwigira ko umukunzi wanje mutambukanye wanje gore wanje nkunda cane stinestella ndamwigira ko kwihangana sanzwe ntari gushika hano atihangana amajambo bamubwiye ari menshi bavuze vyari vyinshi kandi n'incabwenge yavuze ngo umuntu w'ubwenge mugano n'incabwenge kuko ajya umuntu w'ubwenge arinda ubwenge bwiwe ko birina navuga ati umugore w'igipfu asambura urugo rwiwe ariko umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe mvuze ko afise ubwenge mbashatse kuvuga yuko yarabikwiye ko yubaka urugo rwiwe mu bindi numva ntorenzaho usibye gusa yuko shimira Imana kubwiwe ndashima Imana kubwiwe rwose vyimva mutima nibishimigwe kuko n'ubuntu kwajya kuronka umugore agukunda akuba si vyabose akuba hari abantu bacu bambwira ngo muracari mu ntango rindira muzobona no je byo nasavye Imana ni gushika ku rupfu sinasinye ngo naho kana sinasinye ngo tujyagumba noya niko nkeneye kuzovyara umwana w'ubwenge ukuntu nyene meze nshaka kuzovyara umwana nyene w'agaciro azicari y'ubwenge azi kwitunganiriza ubuzima bwiwe neza nivyo byose ndabitegura navyumvira kuva kiri muto pega umwana wanje azobameze gute mva nk'ubu sindabishikamwe ivyo bihe mubwo naravyumvira n'ubu ndacavyumvira akazobameze gute azobasa gute azotegezwa kubwira ubuzima bumeze gute ntatezwa kuba nkuko nabayeho ebisigura ngo nimba uri mu muryango ukenye kazosaza ukenye nica imbere yawe bivuga yuko urafise access urafise akaryo keza ko guhindura ubuzima bwawe ubu nyene bigishoboka va mu gakuku va mu marigara va mu matabi y'urumogi n'ibindi ivyo bintu bituma udashobora gushaka mu resultat fata kanya wige iga amashuri yawe nimba utari kuriga nawe gira umwete dandaza mayayi dandaza ivyo vyema deco subizira ko cyo kubesha burya kizogutunga genda kwizera kwa kuragukijije ni kwijambo ry'Imana rivuga merci murakoze cyane akandi kabazo kanyuma gasa nk'akagomba gasozera ikiganiro ndashaka kubaza Schoutella kuva mubanye na Stine ni kihe kintu uvuga ati kino kintu Stine aragikunda ni kintu cambere akunda antuka uramuzi mumaranye imyaka nyinshi ni kihe kintu uvuga ati kino kintu Stine aragikunda ndi sur neza soit mu byo kurya kino kintu ndakimuguriye Stine buri gihe arishima canke ndazi sinzi ndabivuge sanzwe je natwa mudamu wanje akunda kanyama arakunda kanyama kweri kaboga k'Imana arakunda inyama mugabo mujya akunda vyose iyo nyama ntuyimuhuta yimuhanye keya naho apari inyama arakunda keya arabe n'undi mutwengera aja twenga arakunda donc gukina arakunda kuryoherwa ntakunda inzigo iyo ugize inzigo nawe narabura amahoro ndemva rero mbashaka kumuryohera umwanya wose mu byo nshoboye muri biki by'uwanje muri byinshi ufise banumva iyo bigirana n'umunezero inyama yironse ntagiye gusa ari inyama uyu muhane ayijyana umunezero kugira ngo avyibuhe nk'uko duse nk'abarangiza ikiganiro ariko ndakeneye Stine ugira akajambo kanyuma ugira abantu bariko baradukurikirana soit ari nk'akantu agasunika rugi bara agasunika rugi agasunika rugi nababwira nuko uri mu rukundo kuko nje kandi tuko turakora abe hazi yuko urukundo rwa vrai rurahari kandi abantu beza barahari ikibazo gihari ahubwo ni gute wo bamenya ni gute urwo rukundo rwiza wo rubamwo kandi kindi naco hamaze iminsi hakorwa ibiganiro ariho muregeze kuvuga ngo kubera iki ngo hamaze iminsi ngo hakorwa ibiganiro by'abantu basambuye ngo ari benshi ngo ni kubera iki ariko nagomba mvuge yuko ntiwifokalize ku byabaye ku bandi fokaliza ku buzima bwawe ivyo ushaka kuzobamwo Imana izobiguha icyo nizana nuko turasimana imwizigirwa kandi Imana ni nziza rero muri ivyo byose uzocamwo ntuzowibatse ko uzobicamwo neza kuko Satani ariho ariko shira imbere Imana Imana ni nziza kandi Imana yacu ni mwizigirwa nuvuga yuko
dushira amaso yacu ku Mana nayo izoduha ivyiza dukeneye. Nakoze Schoutella nawe akajambo kanyuma ko kugira abantu bakora dukurikirana nko kubasezera. Je mvuga amajambo abiri gusa sinzi ko ari ay'ubwenge mugo n'amajambo amenyerewe. Bisanzwe ukwihangana ukwizera kuduha ukwizera kuduha kwihangana ukwihangana kudushika no masezerano. Bon iyo umuntu atihangana nta kintu na kimwe kimushobokera. Nubwo uvuga ati nkene kuzogura parcelle hama mukacunda amafaranga yabura barasana ntuzoyigura agiye gutaye kwihangana. Ukwizera kwawe kuragukiza. Jo no bwira ariko dukurikirana mu kurangiza. Kindi naco kunda gusenga kunda ijambo ry'Imana kuko nigo rufunguruzo rw'ibintu byose. Kuko ndakunda kuvuga ngo navuze karati kora ivy'ubwenge bitangaza abanyabwenge biguye kumenya bwenge bwenge nawe gufashe kumenya ivyo ukwiye gukora. Ni kuvuga ngo ubwenge niwe Imana. Ubuzi uko akora ivy'ubwenge ntugire ngo nugaragara ni Imana ibikira akora muri wewe. Rero iyo Mana urigize ya mbere nta handi bitahurira ni mwijambo. Jambo ryana kacari mugira ngo ico muzokwatura cose burya kiba gikoretse. Burya nababwira umuntu ati ntacyo uzovamo burya biramubako. Bivuga yuko ari amajambo abavye batwatuye ko hari amajambo ya karonda ibicaniro kanaka mu muryango wanyu birasaba ko uhagarara ufata izamu. Nibo nyatano mwatunze kora kugira ngo utungishe abandi. Nibo wanyu atabagira mariage izere ko tuzogire mariage. Nibo wanyu batwara mada ibitwarire menya ko utazotwara inda igitwarire ko uri mu Imana. Donc ni principe gusa. Muri bidashobokera abana b'abantu mbere y'Imana birashoboka. So kurangiza rero tubabwiye ko turabaririmbyi turongoye cocktail kimwe vocale two turafasha abaririmbyi mu kubateza imbere mu ngabire zabo. Be twanatanze promotion uyu mwaka kubera ko narababwiye tukundi kundafasha. Natanze promotion y'icenda baza kwiga ku buntu kubera ko Imana nkore igitangaze nkora mariage nziza. Tuvuga ati ndayishimire reka ndabikore muri nta kindi bifite no gukora no shimira Imana no kora kugira ngo shimire Imana reka mvyare mu ngabire yanje kugira ngo nabagende bakora ivyo ntakoze canke ivyo bandi batakoze kugira ngo ambigwe nabashike kure. So turafise rero ama page dukorerako. Turafise page ya Schoutella stinestella genda mu following mugire donc mugire follow mugende kuri YouTube mugire cocktail kimwe vocale murabona indirimbo zacu muje kuri YouTube mugire Schoutella stinestella hariho YouTube yindi wacu tugiye kuza turashaka indirimbo zacu very soon. Mugire kandi subscribe gutyo muzogenda mubona vyinshi no kuri YouTube. Turafise nyambe ntuze ya Instagram turafise imbuga dukorera ko Schoutella stinestella cocktail kimwe vocale aho mugire subscribe nibaza mugire follow nibaza yuko muzonezerwa n'ivyo dukora. Hama turashimye no Repentance Neven TV yashaka kutugendera. Imana ibahezagire. Nibaza ko ino ntahe natwe turayivugira twubaka izera ko namyiza kubaka ubuzima bwanyu mwarahezagiye. Reka muhunde ndabashimire rero. Murakoze cyane kubona mwaduhaye umwanya mukemera kuyagana natwe muri kino kiganiro ndicabona abantu bagashobora gufashwa n'intahe yanyu. Si bose bamumva ko intahe yabo yivuga hanze kugira ngo ishobore gufasha abandi. Avuga ati ega Imana yarabinkoreye ndayishimira ariko ndayishimira ndi mu cumba. Urumva nasho kumva ko yoje imbere y'abantu akavuga intahe yiwe kuko hari usanga iri kirafasha. Ariko mweka tubashimire ko mwaduhaye akanya. Murakoze namwe. Turabashimiye na. Ego. Tabazimanye. Dushaka. Tuva ngabo tuzibaye nta kibazo. Dusigira umugisha nahasengera antuka. Ndabona ushaka kumundamukiriza. Profete bankuye Ferdinand. Yambwira ati yo mungu yarakora. Ariko gukurikirana nawe birashoboka. Atuduze kumuramutsa. Na Jonas mubwira ati yambu nabandi bose bakora muri television babwira ati umuryango wa Schoutella bakunda cyane. Ya mwarahetsagiye. Murakoze cyane. Reka munkundire ndabashimira inama mwese mwafasha akanya kanyu mukadukurikirana mugakurikirana kino kiganiro cacu. Na cyane cyane ko ryari ryambere dukunze kino kiganiro ndicabona tukaba twagize umugisha wo gukorana ikiganiro n'abakozi b'Imana badasanzwe baririmbye musanzwe muzi. Akaba yari Schoutella na Stine wiwe. Rero ndizera neza ko mwaryohewe mwabanye natwe kandi intahe yabo
yabigishije ndiza neza ko tuza kubibona muri commentaire zanyu ariko please niba ari rya mbere ukurikiranye No Repentance na Event TV nturengane utagize subscribe subscribe ya zanyu turazikeneye na cancane kugira ngo mubone byinshi cyane kuri No Repentance na Event TV ari ibiganiro bishasha mubibone byoroshe kandi binyaruke kubashikira rero turabashimiye cyane kuba mwadukurikiranye mwamuri kumwe na nishimwe Neberaka akaba ari we mwakoranye ikiganiro mugira umugisha n'ibihe byiza